ngiye gukora amatohoza yimbitse nagiye gusanga koko Nerina atari mu mvuto Queen of Base mwakunze ama challenge menshi Vemusozi 3 n'ibindi vyinshi ni nayo hit mu gisagara Vemus ari mu gasho Vemus niyo hit ari mu gasho pe kuko amakuru naciye ndonka amasaha y'ijoro nuko menye fasha gutandukanya entertainment nyamba waraje mu muziki ukishika ku karubanda emera inkurikizi za vyose twurazi ibintu badutuka bro ba Diamond urazi no bavuga ko ba Diamond bavuga yuko bajya banyina wabo Diamond bamwagiriza yuko asambana na mama wiwe yo baro umuntu aduze umuntu ntaba na Walda na yavuze ko yafungishije Benturo ava umuntu afungishije Nerina ati kandi si wanyuma afungishije reka twitege ko azokwama wafungisha mugabo natwashobora kudufunga jewe azafungishe je ntaco mazi ntaribi nta kibazo kandi nzovayo kuko nisha umuntu jewe mona na Benturo yarasohotse na Benturo urazigiye Benturo yamaze kinini cyane bro mugabo nyamba muri ryatege ko wasoma ritavuze ko yamwagirije ibintu vy'amoko ibintu vy'urukoba mbega ndakubatse none burya ego dufate nyambane n'inate mu majambo avuga hariho aho nyanga imico n'akaranga vyo Burundi burya mona wada ni wabikurikiza ibintu bijanye n'ivyo bamwita Kodi the Black canke the Black bana nuko uyibona umeze neza ariko musaza meze neza cyane ndashima ndakenguruka abana by the way turi nahantu heza habyo Jardina Club kwa Maître Muvayo Jean ano atesa sanumva kayaga bro fresh sana Bujumbura ryoshe sana aba diaspora bataje muri irici barahombye sana nuko je ndikwa Fulgence Mikangere kubanyaga na Kodi the Black dukuba tuyaga ibiki mwese murabizi aho bigeze numu analyst mwiza by the way mbere yuko tuza kuba dutangura muramuzi yuko hari byinshi amaze kuba akora muri showbiz ya 257 canke entertainment industry amaze kuba akora inkuru ku ba star batandukanye kandi bimeze neza cyane uyu munsi dufise ikirego canke ikibazo gikomeye muri industry ego bavuga ko ari Queen of Base abandi bakabihakana ariko yitwa Nerina amakuru avuga yuko ubu tuvugana yaraye mu gasho mu mvuto ikiganiro tugikoze saa 3:57 z'agatondo ego kuwa 8 kwezi kwa 2025 turi ku munsi wa gatatu bakavuga ko yafashwe ku munsi wejo aho ngo ari nyuma yuko yitwariwe n'incuti yiwe yakadasohoka yo muri kahise Mukenzi canke Mona Walda Kaneza ayo makuru warayarose ayo makuru narayarose cyane ariko imbere yuko ngira ico ndavuze ko reka byonso manzi ndamutse abakunzi ba Mika TV aho muherereye hose ni ibintu vyiza kuyaga nami rya mbere ndazi yuko tuza kuyaga vyinshi kandi bikomeye cyane cyane byo muri showbiz n'umunsi ntabwo tuje muri politike umutekano politike na diplomasi kirapanze akimeze neza kabisa akaciye baracakira ariko by the way hari n'inkuru zihitinye zo muri politike kandi nawe ngo yanazicaka nubishaka nzoza ndazibasisangure na kabisa rero ayo makuru ariko aracicikana ko ntawo biharira yuko Nerina atiyo baratawe mu mvuto kandi nivyo kuko maze kuronka abantu benshi babimbaza ko Nerina ati n'umuntu nkunda kuvugana nawe n'umuntu nkunda ndakunda ibikuba vyiwe byabaye ngomba gufata telefone mpamagara Nerina ati ariko mu mwanya ariko barambira ko Nerina ati yoba ari mu gasho Nerina ati siwe yanyitavye anyitavye umuntu abugati Nerina ati ko nenda mukeneye ndamuronka gute arambwira ati nabwo ari wafise telefone ndamubwira ati none wewe ufise telefone yiwe gute kubera numva ari ijwi ry'umuntu w'umugabo atarambwira ati mu gihe Nerina atari umukobwa yes atarambwira ati mwe ni murindire kumbure muzobimenyeshwa nari ndamaje yuko ati ko ariko baravuga ko bari mu gasho bimeze gute ati ivyo bintu muzobimenyeshwa ariko ngiye gukora amatohoza yimbitse nagiye gusanga koko Nerina atari mu mvuto Queen of Base mwakunze ama challenge menshi Vemusozi 3 n'ibindi vyinshi ni nayo hit mu gisagara Vemus ari mu gasho Vemus niyo hit ari mu gasho pe kuko amakuru naciye ndonka amasaha y'ijoro nuko onciye mu basanzwe
batavuga rumwe na Nelinat. Ndavuga abasanzwe bari muri coalition ya Mona Warda. Okay. Ndavuga ba Genius, ndavuga ba Queen, ndavuga ba Macro bajyaje amaba diaspora. Baba diaspora bari za Canada na USA hari. Yeah, bajya nyene nibo bakunda kuvuga ibintu byinshi cyane. Ndaca kuri umwe ndamubaza ati bimeze gute, arambwira ati burya Nelinat yarari muhira mu Gasenyi. Okay. Ari muhira mu Gasenyi. Mugabo ari bamunukiye Mandadamen kandi Mandadamen nyamba je ndakwitwariye ndi Bujumbura. We uri munze nyace cenda juru. Hariya mu Ruyigi. Bakuzaniro cenda juru. Okay. Burya Nelinat wewe ntabwo barinze kumuzana ahubwo we yari yibereye mu Gasenyi hasanzwe aba. Okay. Amaze n'igihe kinini aba kuko yasubiye igitego inyuma yaho atanga ijya jardin. Ego niyo yasubiye igitega bayita Capital Garden. Tumukore publicité nubwo atarishe ariko hasa neza bahifotoreza by the way. Hasa neza mugana ntavyo aratubwira urumva bro. Nelinat ari muhira niho yazabona abapolisi baje bamugwa gitumo. Baramubwira ati wewe burya ubutungane buragukeneye. Nelinat avuga ati none jewe ko nari imanutse ni Bujumbura inje kuri Antelema ibi navyo bijemwo gute. Baramubwira ati ivyo vya Antelema manzo bibishize ku ruhande ahubwo tubanze kugenda kugira ngo dushobore gutunganiriza abatwituye ko hari abantu mufitanye ikibazo. Okay. Nelinat niko kugenda aho yitwariwe kumbure arashobora kuba bariko baramubaza mugabo ubu tuvugana kabisa Nelinat ari mu mvuto kandi Mona Warda sijya mbere sijya kabiri yafungishije abantu. Na kuri Benturo ngo yaramushize mu gasho. Benturo yakoresheje ifoto ya Mona Warda mu ndirimbo yiwe. Ashaka kumutambe urazi igihe Benturo yamaze mu gasho bro. Wapi? Man ibi bintu ntushobora kuza muri industry uri umurozi. Hari abantu baza muri industry baje nko kuroga. Burya umuntu agutaye mu gasho ni nk'umurozi bro. Ndazi yuko ngaha abafana ba Mona Warda baza kuza bavuga amajambo bra 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 bra. Mugabo entertainment menye fasha gutandukanya entertainment. Nyamba waraje mu muzi kugishika ku karubanda. Emera inkurikizi za byose. Twurazi ibintu badutuka bro. Ba Diamond urazi no bavuga ko. Ba Diamond bavuga yuko bajya banyina wabo. Diamond bamwagiriza yuko asambana na mama wiwe. Yo baro umuntu aduze umunwa ntaba yarabamaze. Mugabo uno munsi Mona Warda bamubwiye yuko atambara ikareso. Ico cyo nyene gitumye inkura yidumisha bro. Ahubwo reka ngo si gutambara ikareso gusa. Bijya byo kuvyara navyo nibiboneka. No Mona Warda hari umwana afise. Nta mwana afise. None Mona Warda nyamba Nelinat yavuze ko afise umugabo w'umutama, sumutama. Aranakuze n'imvi ziraboneka mu mutwe. Harakuze. Nelinat nyamba bamuhaye agafoto Mona Warda ariko arajya muri restaurant akagashira habona n'icyaha yakoze. Mani tumenye gutandukanya entertainment n'ubuzima busanzwe. Nyamba uno munsi wemeye gushira ubuzima bwa karubanda. Menya yuko ikintu cyawe cyose uri umustar. Abantu bazogikurikirana kandi bagishire ku karubanda. Okay. No? Kuko none dufate nk'umuntu wadaraje muri ville aragiye gutegera bisi hano n'amabisi yacika goye baciye bamufotora yoshije kwitora ngo bamfotoye ntondeye bisi bro. Oya aho ni wo kwitwa nyamba uje muri aka gakino muri iyi entertainment uraje uje muri artist ukaba umustar menya yuko emera inkurikizi zavyo vyose man hanyuma bigire uko bigenda ariko harabavuga ngo yamara muri code ya cybercriminalité ntivyemewe yuko muri bintu dukora bya showbiz cyangwa ibintu byo kumbuga hwaniro umuntu avuga ku buzima buri privé ku buzima bwite bw'umuntu abantu bakavuga bati kubera iki Nelinat yagiye kuvuga ku bintu by'urugo rwa Mona Warda cyangwa akavuga ku rugo rwa Mokenzi yari yabimwemereye. Nelinat simbizi hererwa aravuga yuko yakuye mwinda inda ikamukuramo igitereko urumva ahantu yamwitwara wapi kubera ikatamwitwara no ivyo bintu nivyo tumasimbizi yamutamumvuto urumva yamwitwariye mani showbiz mani babereka twishuhiriza imbuga erga nuko nyene mu Rwanda bageze huriro rwaho Paul Kagame bamushira muri showbiz yabo. What? Bakamuzana muri showbiz yabo. Tuzotera imbere gute? Ushaka na muze tumuzane muri ibi. Duhamagare muzeyi wacu. Kuko muzeyi wacu no star bro. Ya ni superstar by the way. Superstar urumva. Mu Rwanda bageze ku rwego yaho bazana Ribu muri showbiz yabo. Ya muvugizi wa Ribu nawe nakaja mu ndani muri showbiz. Urumva? Baramaze kumenya business, baramaze kushora kumenya ngene bashobora kudandaza uno muziki. Nelinat afise vyinshi yakoze bro. Cyane. Nyamba uno munsi avuze kuri vie privé ya Mona Warda. Mona Warda agacaza kwitwara. None iyo vie privé Nelinat yayimenye gute? Umva atari we watumye Nelinat ayimenye. Nyamba uno munsi
utari kuravyara akabivuga nyambu no Nina tuwo yavuze yuko igituma atavyara ngo yagiye ngo yugura amaguru ngo katedrale hari n'abavuze ngo kuba yavuze ku bintu by'uko yahukanye n'umugabo ngo yasubiye iwabo yabaye igisubira muhira ngo navyo ngo biri mu byashavuje Mawkenzi. Okay, burya Nina ati ibyo yavuze vyari vyanyavye ko ntishobora kubabaza n'ikintu bakubeshe iyo baramubesheye Mona Warda ntabwo yari kwitwara rero kubigisubira muhira none Mona Warda n'uwa mbere abaye igisubira muhira Kasadu biko kazana mbere nase kamudiha akongera gasubira iwabo no si urumva mbere nase ko ariko Sabina mbere nase ntibarubakana imbere y'amategeko nyene ngo bakora ubugeni tubibone ko ari ngo n'umugabo yarakoze ubugeni cyangwa koze dote Mona Warda yarakoze etat civil urafise mariage nta mariage yakoze ari bo mariage nta bintu bya celebration twabonye ariko twarabonye bari muri etat civil ariko iyo bamaze kuja muri etat civil ubwo imbere y'amateko bamaze kuba umugore n'umugabo ariko kwa Sadbi ivyo navyo nta nivyo turabona ariko mwaramaze kwandikwa baramaze kwandika barashobora no kubifuta ibyo bintu bikaba cancelling bakagira divorce yes bibaho muga Sadbi na Karabasase na Bere Nice bafitaniye umwana urumva umbera amakuru ufise nuko Sadbi we Bere Nice kugira ubu banagenda na mahamahera urumva mugabo arabana sometime hama Bere Nice akasubira iwabo ubu buzima bw'igistari menya kubamo nk'umustar ni Bere Nice urabona yagiye gutwara ngo bamvuze ibi urazi ibintu Chevara avuga oya umbwire ibintu Chevara avuga ko Bere Nice Chevara ngo ari muyabira ahubwo ngo Sadbi ngo mufite nk'amavuta ngo karahabutaka oya Sadbi n'umustar man Sadbi zino game azibyo ibereye okay arashobora gususha imbuga akavuga ko yitwariye Chevara kumbe ovye muga Mona Warda acagenda kwitwara acha muri PC ngo neri nati ngo yamwe ngo simvyara ngo ntiyambari ahubwo abantu bakirizo manza z'amakareso n'amasutiya nibo ntazi ukuntu baza kumviriza abantu ngo bavuze ngo amakareso ariko ivyo bintu niba bikwiye kuja mu butungane ahubwo birafise ababijeje hariho association des musiciens canke musicale be wa mujama wa Madrid yitwa gute yitwa Crazy Bright ujya nyene Bright none kubera iki kibazo caramuciye ko buye bari kubanza guca muri Amicale des Musiciens ikabanza ikaze ikabarabira ivy'abahanyuma bakagenda hariya none ujya mujama arabizi sinzi Amicale des Musiciens murabizi kino kibazo sindamubaza mani mureke kuvanga igisirikare n'igisiti ariko aho naho ya leta ibintu nk'ibi yari kwiye kuvuga ati reka tubarungikariya ko nyamba bazi yuko hari urwego rubatwara nimanuke muri uriya rwego rubatwara ikibazo kiharire niki none Nerinati yari icumu hari umuntu yishe oya none ikibazo kiharire niki iyi muri code canke muri loi ya cybercriminalité muri loi ya cybercriminalité mu Burundi ku ngingo yayo article yayo canke y'iryo tegeko ya 53 ya 61 niya 62 niya 63 harimo ibintu by'uko umuntu wese avuze ku buzima muri privé bw'umuntu agashira amabanga hanze ariko biciye kuri izi mu buryo bw'ubuhinga ngurukana bumenye canke ku mbuga hwaniro canke akiha amabanga y'umuntu muri telefone atabimuhaye nibyo bintu urumva n'ibintu byo kwiha ibintu atawa biguhaye cyangwa ukavuga ku muntu atawa muguhaye ariko muri ibintu byo kuvuga ku muntu harimo yuko uba wamuvuze wisunze ko bari wo mu bwoko kanaka ati canke ari ufise urukoba kanaka mu bintu urumva by'imiryango runaka y'ibisekuru niki ati warashobora guhanwa muri ivyo tukaba twasanze mu bintu by'insaku atana hamwe yigeze amuvuga ko yisunze ubwoko canke ntabwo yamubwiye ngo n'umuhutu ntabwo yamubwiye ngo n'umututsi ntabwo yamubwiye ngo n'umutwa urumva ico caha cyo twe twagishiramo gasaraba gatukura ntavyo yigeze avuga Nerinati burye Nerinati afise indero kandi Nerinati avuga amajambo ari mu bwenge kandi Nerinati ikintu cyose uzomumva ko ngihe uzomenye ko ari canyacu Nerinati ntakinashobora gushira hanze atagitohoje avuga ibintu yavyitondeye yes niyo mpamvu kubera avuga ibintu biri vyanyavyo reality Nerinati cyo ndamwemerera bro Nerinati shaka ube uri umugenzi wiwe gute ukadekona ni ngombwa utisubeka ibintu vyawe bishira kuri ako kantu nyene hari n'akavideo nabonye gatembera ko muri 2023 burya Nerinati yarungikiye impano Mawkenzi kuri anniversaire yiwe yego y'umuvinyu bari inshuti magara kuko ndakubwira ka histoire mwe mutazi hari igihe Mona Warda yagiye gukora
concert muri Belgique ari n'amatari Allemagne hari muri Belgique ego ashaja kuba ari kumwe n'umugabo wiwe ego bibereye muri manager wiwe bibereye muri Mubambe bibereye muri Mubambe niho abamuhaye kontere kuja kugira concert ni JC Entertainment yes baca bagomba kumugirira nabi bivanye nuko yitwaye nabi yari yaviyoye kontra bari bahanye burya Mona Walda araraba uko abica ivyo bintu birabura no guca yikora kuri Nerinati Nerinati namufasha ibintu Nerinati burya n'umuntu akomeye Nerinati n'umuntu yumviriza Nerinati ni nk'umuvyeyi nubwo ataravyara n'umuvyeyi urya burya Nerinati umusavye impanuro aziguha mu buryo buri clair atakukubogamirako kadaciye ku ruhande cyangwa aciye ku ruhande Nerinati yaramufashije arava mu ico kiyashu bagira bamufunge muri Belgique bagira Mubambe yigiriye muri Mubambe kandi burya kuri ico kintu nyene ni nkuko nawe yanabigarutse ko mu live amazi imisakora yaravuze ati je naragufashije atariko mugabo no muzi je mvuze urusaku kuko utambara ikareso muri entertainment uciuza kunyitwara ngo mfungishe impembo amuhaye niyo kumujana muri Mubambe uretse gato kwana uriko watwumviriza kano kandazi nawe uraza kubukumva yes aha hari kuri birthday yiwe muzaniye umuvinyu yes Nerina tabuzanira urabibona ntiyari yahashyize mbwa aravuga ati Monami wakoze urubanza reka ndagusupporting ndagushyigikire nerekane n'urukundo kubera ko umugenzi bagaca bavuga bati rero burya kubera ko buno bugenzi bwabo bwa kera nyene atashobora kuba azi ibintu byinshi nyabuna ashobora no kumena yandi mabanga Nerina atazi vyinshi vyamona kuri Mokenzi atariko intandaro ya byose ni nyuma yuko Nerinati yagiye akora showbiz cyangwa akora gossip kuri uru rubanza rwa Mona Dote kwambikwa alliance ibintu bya mariage niki ati birangira Mona nawe avuze nabi avuga yuko ngo mu manza za Mokenzi Nerinati yari yitumiye umuvumvyi atawokana nako ninigaca karamubabaza cavuga ati uretse rero twotsanye kandi bose bari muri entertainment bose naba muri entertainment ibaze vraiment burya Nerinati na Mona Walda nkuko wabivuze bari inshuti magara kandi cyane kandi urumva yuko Nerinati yafashije ibintu byinshi Mona Walda cyane mugabo no musti ko ariko aramutumisha ko aramufungisha bro bamaze no kumufunga ariko gusa na mugabo nyamba ibi bintu bizokomeza bibuku umuziki wacu dushiremo umurongo utukura nta development nta terambere wibuke yuko mu bantu dufise muri showbiz cyangwa mu bintu bya gossip trend bubahuka Neri yarimwo mu batinyuka abenshi wabona batabikora hari n'abatabikozwa muri make Mona Walda navuze ko yafungishije Benturo ava umuntu afungishije Nerinati kandi si wanyuma afungishije reka twitege ko azokwama wafungisha mugabo natwashobora kudufunga jewe azafungishe je ntaco mazi ntaribi nta kibazo kandi nzovayo kuko nisha umuntu jewe Mona na Benturo yarasohotse na Benturo urazigiye Benturo yamaze kinini cyane bro mugabo nyamba muri ryategeko wasoma ritavuze ko yamwagirije ibintu vy'amoko ibintu vy'urukoba mbega ndakubatse igihe DJ Pole bamwagirije bamubwize karo mudimu yitwaye he ariko nico gitima navuze nti buri bino bintu bisaba ubwenge burya uwakoresheje yari terme yarazi insiguro ko bihuye na Metis yes none Pole yaritwaye Pole ntiyitwaye kubera iki yaramaze kumenya kano ka game burya bupeti bwa akiri bumuburira indero yarigeze abuvugisha na kimwe oya aho kari bwo bwakora amabase ngo turi kwizone ngo Pole ngo yadufuye Pole yibereye muri Belgium yari yibereye hanze ntibyari kumbura akakantu bashobora kugakuramo umukate urumva rero nanje chimba busy abantu bagire ko vya bintu ari vyanyabyo parce que Pole yaramaze kumenya uno muziki arabitahura yaramaze kubitahura amaze no kucamwa amafaranga menshi
none burya ego dufate nyamba Nelinate mu majambo avuga hariho aho nyanga imico n'akaranga vyo Burundi burya Mona Wada ni wabikurikiza ibintu bijanye n'ivyo urazi rero kino kintu hano dukwiye kwitonda tuvuze yuko ibintu byose byojana na sanction ibintu byose avuze muri entertainment ngaha mu Burundi menya umuziki duhebe dutora amasuka tuje kurima urazi ikintu kimwe nkunze kubona kuri twebwe abarundi kino kintu uzokirabe neza turabiyorobetse mu gifaransa bita abahypocrite tugenda na hypocrisie muri twebwe turi ntare zambaye isato zina urabona nk'ubuje nawe turi ahantu tupowesheje turashobora kuvuga ibintu by'ibishegu no problem abagabo bateramiye ku kabare barakubita igishegu nta ngorane ariko ejo wa mwana banka kubwira bya bintu ngo abeho abizi bamukubise ndabaca batangura kubimubwira batangura kubimubwira gaca bimenya benshi wanashima bagenda kubaka batabizi batazi iby'urungene bimeze bakaza kuvyigira kuri tele oroke bariko baramusiguriye akabimenya byose avuga ati hano ndasha hano sinsha ubwo ibyo bitihwereka tuvyihoreye by'imico n'akaranga nibindi bintu irifungwa rya Nelinate ndaza harabo ryaryoheye cyane hariho abaryohewe hariho n'abababaye ariko hari abavuga bati Neli bavuga ko yafunzwe ariko ni inkuru abajeje umutekano bataravuga bati uyu muntu twamufunze kubera iki niki ariyo mpamvu cyamvuga nti naho yabafunzwe canke naho afunzwe ni kumvo zo kugira ngo banze batoze neza barabe yuko ivyo bamurega bimwagira hari abandi rero bace bavuga bati ugiye kuraba ati ivyo yavuze kuri Mokenzi ni ibintu bisanzwe muri showbiz mani arigiye muri showbiz akubwira nka mama wawe yapfuye ukiri mu kiriyo yavuga ati ni wamutanze wamugesera ni wamutanze urakaranduka ucisha kwitwa kubera ubuzi ahantu wisiga urumva muri mugaga kintu wisiga nishobora kuvuga ngo jane nabyo ngo je kwitwara bivanye n'ishavu ahubwo uratekana hari abantu rero baciye bavuga bati ati nukuraba neza ahubwo buriya uyu Nelinate ashobora kuba atafungishijwe na dossier ya Mona gusa ati ahubwo Mona yabaye ugira akantu k'imbarutso cyangwa ashobora kuba no kuri mission kugira ngo abarutse uru rubanza urabona yuko mu bintu yavuze hano yanavuze yuko ngo amadili yari afise yo kwamamaza yamuvuyeko sinza amadila yariyo ariko hari ama companies hari ama companies nico gituma ubona hano ngo yamwise n'agashano ngo ni kubera yuko hari ubuzi yari afise bwamuvuyeko hari yagiye ahomba kubera ibyo Nelinate yamuvuzeko ariko nyabuna kuba boss yani cyari gutuma ahubwo abura akazi cyari gutuma ahubwo ubuzi bwiyongera bakavuga bati uno muntu ari kuri trend karavugwa reka nkubwire ibanga ry'ujya mu Mona Wada tugereje kuroha n'indimbo ziwe nta umuntu ari so talent do you know nta mana afise yo kuririmba ahubwo iyo Nelinate karamuvuga yari opportunity kugira ngo ashobore kumurikira ibikorwa vyiwe ariko ndafise ikibazo ubwo kuva agize ikibazo muri Belgique canke ahuye n'umugabo wiwe ntibyavuye bituma umuziki asa n'uwuvuyemo ahubwo yarawuhevye Nelinate karamugarukana muri façon nziza kugira ujya mudemo agaruke muri musique yiwe muziki yiwe abaza guciribwa inzira muga kugira ngo amushimira muge ati sister Nelinate grande sœur ngo ndagushimire cyane ko uri kuratuma ibintu byanje bikurigwaje ubu niyo nkuri update bro niyo nkuri igezweho no mu tuko turayivuga ko mugabo aciye amufungisha my god we wazi ivyo bintu ko bizoherera Mona Wada umuntu w'impano afise urujwi umengo man ariko atamba neza kuri stage Mokenzi anaririmba neza by the way kabare no muri boîte atamba neza oya naba yagiye guca amafaranga nyamba rero amadiri yaramuvuyeko sinibaza ko yomuvaho kubera bijya no wapi frame Nelinate nyamba ariko arakuvuga mana ariko arakudugiza izina ni brand ariko none Nelinate basi dufata nyamba ari ibintu uvuga nabo umuntu bijya simbizi avuga ko bamukuye mu gitereko arabifitiye icyemezo cyangwa simbizi niwe mu docteur yamwope ariko aramukora mu gitereko kwinda yagiye mu matrompe simbizi yari mu matrompe abunze mu matrompe aravuga ati simbizi niyo yari mu matrompe no kubera ikintu yategeza mwitwarira niko yarabuze hano mwitwara maneka nkubwine ivano y'ibi bintu byose burya ibi bintu byose tuzohava dusanga harimo ama ideology y'abantu kana katigute Nelinate ari mu bantu bahagurutse mu gihe president wacu ariko barumutuka yaragwanijwe na benshi harimo aba diaspora harimo coalition ya Mona Wada
ikintu mu gitahure harimo coalition ya Monawadi ya ba Genius ba Macro ba Queen n'abandi ntarinze kuvuga bagwanya Nerinat je naraja mu TikTok mvuze Nerinat basi ngemeze nk'umudefanda na gato baca bankorora muri live no cyakora kuri party have we ndibaza wa ma live meshi waburi kura yakurikirana ndaza meshi narayakurikiranya kabisa urabizi kandi meshi waradani ndinga Benaridia wa mama mwaba mwaya posting you know nubu yana postings urumva ari updated cyane kabisa ijya coalition yaba Genius yo bari nyuma y'ibi bintu byose bajya wa diaspora nibaza ngo Monawadi ngo niwe yiyoheje kubera iyo bazanye mwo amasijane Nerinat na Monawadi yaravuga baramuduza akavuga hari gihigeze ibintu rero nimwibaza ko bibaye hari gihigeze kuvuga ku bintu byahoze bica birakwegana byose Nerinat ibintu ntibabitohoza ni showbiz turimo showbiz ni business showbiz urumva no kuryohe guhongera udandaza kuryohe Nerinat avuga urusaku agapromotinga Capital Garden Park yiwe agapromotinga n'ibyo abaririmbyi ari mu vyunguka no uzi ibintu amaze kuvuga kuri Alvin Smith ni vyinshi cyane uzi ibintu amaze kuvuga kuri Monia Flair ni vyinshi no ko batamwitwa uzi ibintu yavuze kuri Gina muga nkaruvini umuvuze nabi muta acha profit ati inkuru yandiragiye izina ararana ibirato haruvini umuvuze nabi none urashobora gucafuza umuntu yacafuye nyamba utagomba kuvugwa muta gumi wanyu musi bitanda utekereze hari abandi bace bagaruka bati ibi bintu byo kuvuga ngo yavuze ku bantu batari muri entertainment ati mwibuke yuko igihe bari mu Bubirigi Mokenzi yavuze yuko umugabo we wari we manager wiwe ego umaze kuba manager w'umusani muri entertainment ntuburimo uburimo cyane muri yawana muri show business bawinji uburimo gatano kuri gatano mugabo ibi bintu mukomeje kubizigama inzigo imiziki ni muhagarike bace babivamwe urumva ubu influencer muhagarike muha muri ko murakora gushusha imbuga bro erega nico gikuru nukuri na leta kidutahura umve ko atamakosa tuba turimo reka rero nkubwire ikintu gitwengeje waruzi ko ari we mustari wa mbere dufise kuri Instagram akora live Nerinat akaronka abantu benshi mu baririmbyi bose kuva ku wa mbere gushaka ku wa nyuma nimwaza n'undi muntu arakora live igira nakarabasase bajyana n'abafisi nimwaza n'undi muntu akora live igira abantu benshi nka Nerinat jiwo muntu nzomusororera nta numwe sinama nabiravye Nerinat nta numwe murenze kuri live ubwo tuvuge twitiga yuko ashobora kurekugwa bimeze gute Nerinat atezwa kurekugwa byo ko ndazi yuko na nyamba bamufunze ejo no mutangiza ashobora kuvayo kuko kumbure hari vyinshi bagikurikirana ariko ngo azoba yakaraye urumva ngo kuri bamwe kuba batavuga rumwe ati kuba gusa bakakubitsemo ati ivyo birahagije ati nta uri byo nta urengeye amategeko mugasho babwire yuko mugasho atari ku macuniro apo mugashozi ku macuniro Nerinat muzongera mumubone muri showbiz ahubwo agiye kuzana frauds kimesha urumva ariko muri code havuga yuko mu gihe wo kwagwa n'icyacu uko wagiye kumena amabanga ari privé y'abantu harimo aho ushobora gufungwa hagati y'umwaka n'imyaka 2 n'amande atari musi y'umuriyoni aho ivyo ntibibaho je ndazifende fe ugo rubanza myaka 3 hagati 3 n'itanu hagati 3 n'itandatu gutyo oya je ndazifende fe ugo rubanza azogarana kwa Bright niwazoruca Crazy Bright kora ko Mokenzi n'umuririmbyi Nerinat ari muri showbiz Crido Diza ariko Nerinat so umuririmbyi kibazo yaho gice mu influencers mwiza kandi Nerinat n'umu influencers mwiza kandi anyarukire muri irebe best influencer asubire yamamaze bamutore yes ni ukuvuga rero byo bibintu byose biba tubishiramo inzigo nawe mikarazo buri mugasho ntabuze ikintu wavuze nawe nuko jewe umutwe babawuzanye kusinia nkujya wa Yohana uzi comment mpora ndonka ngo na postinze ngo ibintu by'igihugu ngo byagoinze viral basi bareke tuze tubakoma sana uzi ko je mporangira n'ikibazo ngo na postinze ngo ibintu by'igihugu ngo bariko ngo barabiraba ngo ndabyamamaza none ndeke kwamamaza by'igihugu kandi arico mvukamwo bamenye yuko izi mbuga arizo dukura ku mukati kandi mu kintu cyose haramwe icyo bitwa creation ni content creation twe turaba content creator kabisa turakrea ama content rero mu gihe gutsitaje ntucuja kuri wa ega je urashaka kunyeka tikoti wamvuze nayivanye no kavuga ati papa nayishaka umukati nzo nabwo naye bwayiriye nagira ariko kibazo cyari imbere y'amategeko ngo nta maranga mutima oya ntavya man ibintu byose
mukombozi niwe yavuze neza buri tegeko rigira umuhabara buri tegeko rigira umuhabara urakoze cyane ego Kodi yes reka nakore kujya mu bindi bikorwa byari byiza kuba tuko turaganira yes kumbure nawe ndaryoye cyane kuganira namwe n'ikintu cambabaje cyane kuba sister wanje sister wacu Nerina atafunzwe tubambwira ngo nishiri wanje ndagowe birasoboka ariko Nerina ati ni mwiza Nerina atafise umutima mwiza Nerina ati n'umuntu yumviriza bose arafasha cyane bro Nerina ati nta gihe uzomutura ikibazo ngo agutera umugongo Nerina atata uvuga rimwe akumva gatanu okay yo kumva no musa afunzwe sivyo tunezera nubwo nzi basimbizi wariko ari yahuza za fimbo motife ngo arafunzwe mugabo kajya gasho menye yuko atawe kimiriwe twese cyo barakajamwe nawe utaye tuzi yuko bokajamo mugo bakarimwe rero mureke kujajinga Nerina ati ni besi bari mu busho tatize kuboja mu busho ni ibintu kandi burya busho mubona twe babwubakiye okay kandi twe babwubakiye kandi rero mu gihe uzozira ikintu kinzi amafaranga sinibaza yuko ari ikintu cha grave cyo tuma uba desi okay ko Nerina ati sijya mbere afunzwe ni rya kabiri afunzwe bro hashobora kuba hari n'iyindi bisi barafunzwe tutabizi kandi nta sheni idacika idacika kabisa kandi Nerina ati jewe bivanye n'ibintu byinshi maze kumwigira ko muri industry ndifuza yuko yorekugwa kandi akarekugwa vuba cyane tuva tujya kumuramutsa tujye kuraba ko ivyo vuga ari byo kumbona ndasubira ku telefone ko nimero yiwe numvirize ngane bimetse ego so thank you so much wabanye natwe comment yawe ningira kamaro commenting ibintu bizima uvuga ibintu byiza kugira ngo tungere duhanahana ivyumviro bidushikana kwiterambere gutukana naco tumarira ku ma Facebook batukana nukuri aho ku ma Facebook batukana benshi cyane baze kuraba no munsi ashira imikinyabufana turi mu mpera z'umwaka bavuga ibintu bizima turagize umwaka nabi tuheze nabi nibyo tuheze nabi kabisa so nitwa Fulgence Mika Benjos Godwin inyuma ya camera kugira ngo bigende neza cyane mwakoze mwe twabanye twa Kodi the Black next time tuzora kandi tuyage bigiye bitandukanye Burundi is our country niyo beloved one dufise niyo beloved homeland Vugati Burundi is our best country in our Burundi is our best country ariko niho twibera ni muhira niyo mpamvu dukwiye kuhishimira tukaharyohererwa hanyuma ikibazo cha Mokenzi na Nerina ati n'umundi kiracyari imbere yanyu murazogenda mwumva byinshi cyane turakuza ducanga tubabwira ingene bimeze update zose mugumane nako maze kuba muzumva nkuko bisanzwe hit the subscription button hanyuma usangize inshuti n'abagenzi turasubira wakoze Imana iguhezagire business yawe tuyamamaza igashika kure izi views ubona ziza kuri bino biganiro bigatuma umenyekana ibyo ukora hasta la vista.